gutazira no guhimbaza Imana navyo nyene tubishobozwa na Mwemu. Nico gituma baririmbyi muturongora na twebwe twese, kuko burya ni no mu vyumba vyacu no ku kazi dukwiye kwama turiko turahimbaza Imana mu mitima yacu, dukwiye kwama turiko turatazira Imana mu mitima yacu. Birashoboka kutazira Imana iyo Mwemu Yera ariko arakongorera, ijwi rya Mwemu Yera ririko riravugira muri wewe. Nibikunda ko tuzotazira Imana mu kuri no mu Mwemu Yera atariko aratwongorera, atariko akorera muri twebwe. Nibikunda erega uyaturongora yoturongora bikanacika kabura iyo bigiye, akabura indirimbo ikurikira. Ariko nimwiyumvira ukuntu umuntu aronka indirimbo hanyuma agaca yibuka niyikurikira. Erega twovuga ngo bari baziteguye bicaye batuje, mugabo ivyo wateguye ntihariho igihe binyika. Ariko ni Mwemu Yera kwibutsa, ibuka iyikurikira, ugaca wibuka iyikurikira. Jewe nama mbona kenshi baturongora batariko barasoma, ariko ukumva baramenye niyikurikira kandi bijanye. Nama ndabikunda gose, nkavuga newe Mwemu Yera uragahezagirwa, ubashoboza bagashobora kumenya iyikurikira. Haleluya! Nidushobora guhimbaza Imana ngo tuyitazire mu kuri no mu Mwemu Yera ataturongoye. Nivyo Yesu yabwiye wa Musamariyakazi hariya muri Yohana mu gice ca 4 ku murongo wa 23. Aramubwira ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abahimbaza Data abasenga. Muri Bibiliya havuga ngo basenga, ariko usomye muri Bibiliya y'Igifaransa havuga niho abahimbaza Data bazomuhimbaza mu Mwemu no mu kuri. Havuga ngo les vrais adorateurs, aba vrai n'aba barongorwa na Mwemu Yera. Haleluya! Nitwitwararika ibya Mwemu Yera, nagira ndababwire ngo tuzoba abahimbaza bukuri, atari uguhimbaza ibi byuko aba baronse ingabire yo kugira ijwi risohoka, yo kugira ijwi bashobora kuturongoresha. Oya, kuko no mu cumba cyawe urakwiye guhimbaza, uri mwibarabara urakwiye guhimbaza, uri mu modoka yawe urakwiye guhimbaza, uri kurakora muri biro urakwiye gukora uri kurahimbaza. Birashoboka kandi biranaryoshe cyane iyo ugiye gusenga ugatangurira kuguhimbaza Imana. Kandi guhimbaza Imana ntuhibongoza gusa, urashobora guhimbaza Imana mu majambo, ubivuga mu majambo, ukayihimbaza, ukayitazira mu majambo. Ni navyo Yesu yigishije abantu gusenga, ngo izina ryawe niryubahwe. Aho uzoba uri kurayitazira uca uvyagura, Mana izina ryawe ryubahwe, rishigwe hejuru, rihimbazwe, uko ni izina ry'ububasha, ni izina ry'igiti, ukayitazira ukayishira hejuru mu majambo. Bizokunda, uzoronka ivyo uvuga ni waba umuntu yitwararika ibya Mwemu.